Turi mw'isengero ry'Urutare i Bujumbura ahariko hatangirwa inyigisho nkaburabwenge ku barongozi n'ugwaruka. Dr. Hunumukiri, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ritegura ugwaruka kuba abarongozi beza bakazoza International Youth Fellowship Burundi rituruka muri Korea y'Epfo ariryo ririko ritanga izo nyigisho, aratubwira ivyo basanzwe bakora nuko bashoboye guhindura ico gihugu cahoze gikenye kikaba kiri muri 10 vya mbere bitunze uyu munsi kw'isi. 우리가 마인드 교육을 하는 목적은요. 우리 한국은 세계에서 제일 가난한 나라였는데 지금 세계에서 제일 잘 사는 나라. Biciye mu nyigisho z'umutima turakaburira ubwenge ugwaruka ko mu bihugu bitandukanye tukabereka uko bashobora guhindura ivyiyumviro bizana impinduka. Muri iyi minsi ibiri rero twari twagendeye Burundi, ivyo tukabitumwa nuko igihugu ca Korea y'Epfo dukomokamwo cahoze gikenye cane, ariko ubu kubw'izo nyigisho z'umutima kiri mu bihugu vya mbere bitunze. Imbere yo kuronka izi nyigisho ntitwari tuzi ico gukora mu buzima kuko twabona ataco twokora c'iterambere leta itaduhemvye, nayo kuko itari ishoboye kuduhemba twasanga tugumye mu bukene butagira izina twebwe n'igihugu cacu. Ariko mu nyuma tumaze guhindura ivyiyumviro hamwe n'izi nyigisho tumenya gukorera igihugu nk'abikorera mu myaka 70 dutangura gutera imbere uko. 마인드 교육을 통해 우리가 마인드 교육을 통해서 국민들이 생각을 바꿨어. 우리가 돈을 안 줘도 자원봉사자를 하자. Hamwe no guha agaciro izo nyigisho akaba yemeza ko Burundi nabwo bushobora gutera imbere. akavuga ko Korea y'Epfo ariko karero keza Burundi bwofatirako. 예, 저는 이 마인드 교육을 통해서 한국의 사례처럼 ndafise ivyizigiro ku Burundi nabwo buzomera nka Korea. Ariko kugira ivyo bishoboke nuko abarundi bihintumbero bagafata nkama izi nyigisho z'umutima, kandi birashoboka kuko dufise akarero keza turabirako. Korea y'Epfo nta nkeka hamwe no kuja hamwe bagahindura ivyiyumviro abarundi bazoba mu bihugu biteye imbere, nta nkeka hamwe no kuja hamwe bagahindura ivyiyumviro abarundi bazoba mu gihugu giteye imbere c'amata n'ubuki. 이런 교육을 통해서 직장, 사회, 학교에서 또 분위기가 상당히 좋아질. Dr. Mukiri akaba yari yaherekeje n'umuririmbyi akomeye cyane muri ico gihugu mu ndirimbo ndaramana Rio Montana, aho baciye babandaniriza mu Isabukuru Music Festival mu Ngagara y'10 mu ishengero ry'abakiriye Haguruka Ukayangane Burundi, Arise and Shine Burundi Center, Ashibuk mu mpfunyapfunyo.